Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Mvura, ikiganiro kitubwira byinshi ku magara y'abantu. Ubuherutse twaganiriye uko umuntu yogira amagara meza. Uno musi naho reka tuganire ku bituma amagara meza canke ukubaho neza bibangamirwa. Hari imibereho yongereza amahigwe mabi yuko umuntu yokwandura indwara. Ndi kumwe na Dr Claire na Dr Brian bagira batubwire byinshi kuri iyo mibereho. Ndabaha ikaze muri studio za Kazoza FM. Dr Brian, ndabaha ikaze. Dr Claire, baramutse neza. Ndabaha ikaze namwe bwe mwese muduteza abiri. Turi mu kiganiro Mvura. Mbega Dr Claire, iyo tuvuze imibereho yongereza amahigwe mabi yo kwandura indwara twumviki? Iyo tuvuze amahigwe mabi yo kwandura indwara tuba dushaka kuvuga swat imigenzo imwe abantu baba bafise, inyifato canke ibidukikije. Ego. Dr Brian, mbega twavuga yuko iyo mibereho iri mu migwi ingahe? Turavye neza iyo mibereho iri mu migwi ibiri. Hariho ingwara zimwe twandura bivuye ku bintu bimwe dushira mu mubiri, ari bifungurwa, ari aho tuba, aho dusanzwe tuba just mu bidukikije. Hariho n'ingwara zindi zigenda zirakura mu mubiri bijane n'ukuntu umuntu yifata mu buzima busanzwe. Nizo ngwara kandi zigwiriye gose, kandi zizoguma zigwira mu bihugu byinshi byo muri Afrika kubera ukuntu dusanzwe tubaho. None twavuga ko ubwo bwoko bubiri butandukanye gute kugira ngo abantu bashobore kubitahura neza? Ukuntu butandukanye, ibintu by'ubwandu kwandura ni ibintu bivanye n'ibintu dufungura hamwe novuga n'ibidukikije. Ku bintu dufungura hariho ibintu twama twibagira vyo gukaraba uhejeje kuja just mu kazu kasugumwe. Ni ibintu bikomeye gose kuko hariho ubucafu ukura hariya ane bukashobora kuza kukuzanira indwara, canke bijya dusanzwe dufungura iyo tutavyogeje neza biratuzanira indwara zibi, no kwita indwara zivuye ku kutoza ibintu dufungura kandi bikamerera nabi amagara yacu. Izindi ndwara ni indwara dusanzwe tumenyereye zigenda zirakura mu mubiri, indwara no kwita donc indwara zitandukira. Izonye zitandukira kandi ni zigenda zirakura mu mubiri kubera imibereho n'ivyo dusanzwe dufungura. Izo one ni zinye twitse izimirindi y'amaraso aduga gose dusanzwe twita juste hypertension, canke iyo dufungura sukari nyinshi bigatera ibintu by'amadiabete. Ego. Dr Claire, naco mwo kongera ko kuri ivyo Dr Brian yaratubwiye? Icambere nuko kuri iyo mibereho umuntu abafise ingendo z'abantu, imigenzo, inyifato hamwe n'ibidukikije birakomeye cyane kuko ubuvuzi bubiha akamaro kanini kuko ni ibintu bifasha gukingira indwara zitarashika. Donc bagakingira abanyagihugu bataragwara kugira indwara ntizishike, ko indwara zishitse zitanga uburyo bwinshi. Alors que nico kintu ubu abahinga bagira ivy'amagara y'abantu batoye kugira baze bararinda indwara zitarashika, kandi vyarerekanye yuko ari ibintu bishoboka abantu ubabwiye ingene bo kwigenza kugira bagabanye ayo mahigwe mabi yo kwandura indwara, ingene bo kwigenza ari utuntu bahindura mu mibereho, mu nyifato canke mu gukingira ibidukikije, vyatanze inyishu nziza. Biraboneka ko hariho n'indwara kuva ubuvuzi butangura, hariho n'indwara zamaze kugenda ziragenda ziravako ubu unye zitakiboneka kubera ko bahimirije abanyagihugu gufata ingendo n'inyifato nziza kugira barinde izo ndwara. N'izindi bikaboneka ko ziriko ziragabanuka, abantu batazigwara kandi zari indwara mbi. Akarorero kavuba cyane ni ku ndwara ya COVID. Hariho abantu benshi bakize kubera ko babashize kwinjiza mu nyifato yabo n'ingendo yabo ya misi yose ijya nyifato amareta yari yahimirije yuko bofata, kwibuka gukaraba intoki, kwibuka kwambara agafukamunwa. Birafasha, biri mu bintu bikuru cyane abashakashatsi b'ubuvuzi hamwe n'ubuvuzi bukoresha kugira bukingire amagara meza y'abantu.
hanyuma kuri ico kintu naco c'ubwoko iyo mibereho mibi ituma abantu bandura ingwara cyane cyane nkuko Dr yabivuze hariho imibereho ituma abantu bandura ingwara z'ubwandu ubwandu bunyaruka buva ku muntu buja ku wundi canke bukava mu bidukikije bizanwe n'utuntu bita utuvirisi canke utubakteri buja ku muntu nibyo yavuze yatanze akarorero kuko abantu bokaraba intoki bavuye mu kazu kazugumwe cyane cyane abana byo birabarinda cyane ingwara nyinshi zijanye zo munda ivyo baravyigisha cyane kuma dispensaire abavyeyi bafite abana batoyi ivyo barabikoresha cyane n'izindi ngwara cyane ingwara ya malaria naho nyene gufata iyo mibereho mibi nk'abantu batigera bakora isuku bagakuraho ibidengeri vy'amazi no kuba bafise ibisaka impande y'amazu yabo bikaba vyinshi ntibabice aho hantu imibu irahaza cyane irahakurira cyane hanyuma ikabatera malaria alors que bafashe bagakurako bakagerageza bagakurako ivyo bidengeri vy'amazi ivyo bisaka bakabica baragabanya imibu bagaca bagwara gake kuko imibu nta batera malaria ifise ubumara bwa malaria iragenda igahunga kuko ntibifisa hiba hamwe no gufata inyifato canke umugenzo mwiza wo kwama bajyama mu musegetera kuko naco urabona ko babishize no muri programme iyo umukenyezi atwaye imbanyi barabaha imisegetera ufise umwana muto baramuha umusegetera kugira imigenzo myiza yo kurara mu musegetera birakinga malaria urumva ico kiri muri ivyo hariho n'izindi ngwara nyene z'ubwandu bifatiye ku migenzo n'imico y'abantu akandi karorero ingwara zifatiye ku bihimba vy'irondoka vyo bifatira aho ni ingwara nyinshi zifatira muri ivyo bihimba cyane ingwara zitegwa n'amavirisi numva abantu bagiye barafata ingendo nziza bimwe babigisha mwikingire kwirinda kwifata ntujane n'abantu benshi ivyo birabafasha ariko abatabikora bamwe batigera bikingira bamwe bafite abaparteneri benshi bagendana n'abantu benshi nibo usanga bari mu migwi yandura cyane ingwara zifatira ku bihimba vy'irondoka harimo umugera wa sida hariho imigera ya hepatite hariho imigera ya sifilisi ni ingwara zikiriho kandi tukibona muri mu buvuzi bwa misi yose kandi gose kandi cyane birahari bogerageza ku izo ngendo bakagerageza kwikingira numva izo ngwara zogabanuka kandi byo nagabanura nuko kuntu usanga no vyita infertilité kuko ingwara nyinshi zifatiye mu bihimba vy'irondoka bironona cyane ari ku mugabo canke ari ku mugore bironona cyane inzira imbuto zicamo kugira babashe kuvyara neza kandi kibabaje nuko no ku mukenyezi bifata umwanya munini kugira vyerekane mugabo ku mushinga ntahe ni ibintu binyaruka gose kandi ni ibintu vyeze gose no mu buvuzi bwa misi yose cyo kimwe n'ivyo vya malaria ni ibintu bitwara amahera y'umuryango ni ibintu bitwara amahera y'amassurance umuntu abarimo kandi ari ibintu twategerezwa kuba tuzi yuko dushobora kwikingira nk'iyo mibereho muradusiguriye muraduha n'uburorero igituma iyo mibereho igwiza amahirwe mabe yo kwandura ingwara iba myinshi none mbega abantu babigira ku kutamenya canke ivyo bigisha kwa muganga abantu ntibavyitabira cyane kugira ngo bashobore kwirinda kwandura ingwara sinzi mugabo ntavyo no kwita yuko atari ukutamenya twese twakuze tubona amahayanisha y'ibintu by'amagara meza mugabo hariho sinzi ko no kwita ukwijajara ku bantu urashikira urwego wumva yuko reka nigaragereze kandi ivyo onye byo kwigerageza ko hari abantu benshi byo none ivyo Dr Claire yari karavuga hajyanye hariho ibihimba umuntu akenera gose kumva yuko utagishobora kugira abana ni ikintu kibabaje gose mugabo usanga hari ibintu byinshi ugiye uronona alors ari ibintu twari dusanzwe tuzi twari dushobora kwikingira kumva yuko umuntu afise umusegetera akawubika mu kabati ni ibintu bibabaje gose malaria ironona ubuzima bw'abantu iratwara abantu bafise imyaka 10 n'ingahe 20 n'ingahe n'ibintu bibabaje gose mugabo ntabwo twahagarika
kuza turahimiriza abantu, kuza turabibutsa, kuko ndazi yuko aho dushika hose, aho dutegerezwa gushika tuzohashika dushikiriye abantu aho bari. Kandi ni ikintu ciza nk'ikiganiro nka Mvura dushobora gushikira abantu atari bakeya. Ego. Mbega murazi yuko abantu bijajara kuri malaria ukamengo ni ingwara ntoya, mbega yogose cyane. Malaria umengo ni ingwara ntoya, n'umuntu wagwaye malaria yumva nkungi kuri pharmacy kwigurira umuti cyane cyane kuko ni ingwara ikunda guhitana abantu kuko utamenya. Mbega ngo babwira iki kuri abantu bijajara kuri malaria ga Dr Claire? Urumva ku kintu ca malaria ni ingwara mbi, malaria irica. Mu majambo make malaria irica kandi yica ku mwanya muto. Nta muntu agwara malaria indwi zibiri. Ugwaye malaria by'ukuri mu ndwi zibiri irakwica. Itakwishe naho igasiga ikononye kandi kakonona nabi, kuko yataka ibihimba twita les organes nobles. Donc itakwishe irakumugaza. Malaria ni ingwara mbi kandi turabizi twese. Ubushikiranganje mu magara n'abantu na malaria burafise programme yayo. Malaria bwarayishize ko inguvu nyinshi kandi ntibivuga sukuvuga yuko umuntu ayivuza malaria atevye aba yabuze aho yivuza, kuko meme no ku mitumba hari bamwe bita ba agent communautaire barabigishije ibimenyetso umuntu adashobora kwirengagiza umuntu agwaye malaria, kandi bari hafi bose, bari hafi y'abanyagihugu, barafise n'amatest ari rapide yo kuyipima malaria. Urumva n'ukuri kandi bamwe bavyigishije, kandi urwo baraca kungo bagiye kuraba cyane cyane abana n'abavyeyi bibungenze, baracaho bakabahimiriza bijya bimenyetso bamwe babwira. No mu maradio bumva n'abantu bawo mu bisagara hariho ama dispensaire menshi ibimenyetso vya malaria twavyumvise ko harabo amakampanye yo guhimiriza malaria. Nta kuvyirengagiza, uvyibonye ko ikintu ca mbere genda wipimishe, kandi genda wipimishe wegere ubuvuzi. Malaria ikibabaje nuko imiti ya malaria irahari kandi niyo ku buntu. Imiti ya malaria zirafise programme leta n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarayirondeye, imiti irahari. Genda wipimishe bayigutoye wivuze, kuko utivuze n'urupfu hamwe n'ubumuga kandi n'ibintu bigenda n'ingoga. Ntari kinavuze Claire kandi gikomeye gose, kandi twamatubona umuntu yumva ashushe akibaza ngo ni malaria, urashushe gusa ugati reka nje gufata agati ka malaria. Mugabo ikintu ca mbere ipimishe ubimenye. Umuti wonyene ntunagugwa, uratangwa ku buntu. Igihugu carabitanze kandi n'ibintu two kwishimira, kuko barabonye ukuntu iyo ngwara yonona amagara y'abantu. Ego. None uretse izo ndwara mwari muhejeje kutubwira, nta zindi ndwara nyamukuru canke izindi ndwara mubona zikarira abantu kubera iyo mibereho yongereza amahirwe mabi yo kugwara nyene ingwara zikunda gukarira abantu yaba bakuze yaba batoye? Hari ikintu kimwe twari twanahereye ko hariho ingwara zigenda zirakura kubera ukuntu umuntu abayeho. Kujya kuntu umuntu ashobora kuba ajya isukari nyinshi canke ashobora kuba ajya umunyu mwinshi, ni bintu bituma amagara yacu abangamirwa, kubera nk'umuntu uraduza umurindi juswa amaraso. Umurindi w'amaraso uduze bitera bimwe twita hypertension. Isukari iduze bitera diabete. Diabete ni ikintu kigenda kirica izo ngwara zonyene zibiri mpoko ndazivuze. Ni ingwara mu Kirundi bita zica zihora kubera ntufa ubibonye udatanguye kuza uragenda kuraba tension yawe, utagiye kuraba uwo murindi w'amaraso, utagiye kuraba iyo sukari yawe ukuntu imeze. Kandi zica ibintu
nibijya Dr Claire yakaravuga ni les organes, sinzi ko novuga yuko ari ibihimba bikuru dufise mu mubiri, kuko nibihimba tugendera ko amafyigo yawe adakora neza, umubiri ntushobora gusohora ubucafu. Umutima wawe udakora neza, amaraso ntatembera neza. Diabete nayo igenda konona kuva ku mpera z'umubiri, ahantu hose hari udutsi duto utangura kumva utunyanya, ni ibintu bigenda birononekara, ugasanga hariho akantu utakaje, ikirenge kikagenda, ukuguru kukagenda. Alors que ari ibintu ushoboye gutangura kwivuza, ushoboye gutangura kugira imibereho myiza, ntubandane wononera umubiri. Ni ibintu ushobora gukontrola, ni ibintu ushobora gusubiza hamwe bikaba neza. Sinzi ko Claire ashobora kunyunganira just kuri ivyo one, mugabo ni no mu ngwara zinshi nibaza yuko amagara santé publique, amagara y'abantu two kwitaho gose. Ego kubijanye niyo mibereho mibi ituma amagara meza abangamirwa, nivyo nko Brian hejeje kubivuga. Hari ingwara zikuza bijanye n'imigenzo y'umuntu n'inyifato yiwe ya misi yose, kuko ni inyifato y'uno munsi yiyongera ku nyifato wagize ejo n'inyifato ya hirya y'ejo, bigaca bivyara iyo ngwara nko mu myaka 5 iri imbere, nko mu myaka 10 iri imbere, bijanye nuko umubiri nawo ugenda urakura. Urumva ni kugenda kongereza ibiro cyane, ukagenda muri babantu bavyibushe bw'ingwara, kwinjiza mu mubiri isukari nyinshi utarukeneye, kudatambuka ngo umubiri wawe ukoreshe novuga energy, inguvu zawo z'uwo munsi, izo winjize uzikoreshe, ntihagire ibintu byinshi umubiri ubika. Ivyo bintu rero nivyo bice bituma izo ngwara Dr Brian yavuze mu myaka 10 iri imbere n'ibintu ukora, kuko uravye umuntu uko akura atangura kuba kwikukira mu bijanye n'ingene we yifata, ingene yigenza. Akwije nk'imyaka 15 atangura gufungura ivyo ashaka, atangura gukora ivyo ashaka. Urumva urabikora iyo mibereho mibi urayikora imyaka 15 ugashikana 20-25, hanyuma ukiceke ku myaka 30 ni utangura kubibona, gatangura kumererwa nabi. Ugiye kwa muganga bagasanga ibiharuro vyawe vy'umurindi w'amaraso vyaduze, ugasanga umutima wawe nturi kuratera neza, ugasanga wagwaye iyo diabete. Aho ucutangura kubaho nk'umuntu agwaye, kuko si ingwara zizokira. Ayo namako imibereho wayifashe ukiri umwana, kandi biragoye cyane. Niho twavuga biragoye cyane gutangura kwibuka imibereho ufise imyaka 35, kuko uba waramaze akaranga kimigenzo yawe uba waramaze kukinjiza. Ni ibintu bigoye cyane no kuja ku muti. Nico gituma ucu usanga bikenewe kwa mu muntu umuri impande, umwibutsa ko afise ingwara itazokira kandi izohava imuremvya atagiye ku muti neza, atifashe neza, adahevye ibi, bigaca bituma ko ari umuntu wama wibutsa. Ariko kiyo mibereho mibi uyihevye ukiri muto, ni inyifato ufata ukiri muto ikwinjiramo ukayikurana, ugaca usanga ushaje umeze neza. Ivyo biri muri bimwe. Hanyuma hariho niyo mibereho ayo mahigwe mabi yo kwandura ingwara aza bitatuvuye ko en tant qu'individu, en tant que umuntu wenyene ivyo yakoze kuri we, me bivuye ku en tant que communauté y'ahantu tuba, abantu tubana, igihugu tubamo, ibikoregwamo, hamwe ibidukikije nyene bijanye n'umwuka duhema ingene umeze, hanyuma na influence ya community. Ivyo dukora mu twebwe abantu baba muri ico kibanza, ingene twonona environment yacu, ingene duca ibiti, kandi tuzi neza ko ibiti ari byo bidukorera ino oxygene duhema, ituma tuba umwuka utuma duhema. Ni ibiti nivyo bikwega uno mwuka mubi dusohora na twebwe utaguma mu mubiri, hama igaca idukorera umwuka mwiza twinjiza ukoreshwa n'ingingo zacu. Uku kuntu usanga amahinguriro ariko arahingura ibintu, amadeshe yavyo agaca yesesa mu mazi tunwa, canke akayasesa kwisi ndimwa ivamo ibintu biba birimo ubumara butari bwiza, kandi ubumara bwica ku mubiri wacu. Iyo si niyo dutera ku ivyo dufungura navyo
birashobora kwabsorba ubwo bumara, hanyuma wa mwanya tugiye kubifungura bigaca navyo bitutera ubumara, akaba ariho kenshi niho hava za ngwara bita ingwara z'ibivyimba, amakanseri. Niho nyinshi niho ziva kuri uku kuntu usanga ikirere hamwe na environnement tubamo isigaye yaranduye, yandura ubumara budashobora gutuma umubiri w'umuntu ubaho neza. Yego. Nta kandi gato nomongereza ko gatoya just kuko ni vyigwa bishasha gose kandi bijanye n'ibintu dukunze gufungura gose, just bimwe twese twita ama corne bœuf. Harimwo ibintu byo kubibika kuko ni ikintu kiguma umwanya munini, utashizemo ikintu cyo kukibika kugira kimare uwo mwanya ntico gumaho. Harimwo ibintu bitera izo ngwara z'ibivyimba z'amakanseri nyakavuga Dr Claire z'umunsogi, kandi n'ibintu umenga ufunguye neza mugabo hari ikintu kimwe wonone, kandi n'ibintu twoza turi jukira gose. Dufise isi nziza mugabo twirinde ibintu vy'indya zibitse mu ikopo gose. Ego muratubwiye vyinshi kuri iyo mibereho yongereza amahigwe mabi kugira ngo umuntu yandure ingwara. Mbega none umuntu yo kwigenza gute mu buzima bwa misi yose? Imbere yo kukwishura kuri ico kibazo hariho n'ayandi mahigwe mabi twibagiye kandi ariyo azunguruka tuto y'ivyo vyose twavuze kituno tu ubukene. Kene ni bubi cyane, niyo mahigwe mabi novuga ya mbere atuma ivyo bintu vyose akaba ari ubukene bw'amahera hamwe n'ubukene bw'ubumenyi. Akaba ariho ncangaruka kugira nisho ico kibazo cawe abantu bo bigenza gute. Nukuri ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buragerageza buciye ku bitaro ku ma dispensaire agents communautaires bahimiriza kuri iyo ngwara imwe hose. Nukuri barahimiriza, message iratangwa, abantu nibumvirize, hanyuma bagize amahigwe bakamenya gusoma bavyisomere. Birahari, internet irahari, mu telefone nta muntu, abantu benshi cyane bo mu misagara barafise ma smartphone. Ico yumvise adasiguriwe arashobora kugenda kuri Google akinjizamo agasoma, kuko ndazi ko kuri Google barondereyo vyinshi mugani gake bagira reflex yo kugenda kuraba ibintu bijanye n'amagara yabo. Pourtant ni udafise amagara meza n'ukuri ubuzima burahagarara, nta kindi kintu gisubira gukora. Abantu bagasoma bakumviriza ama message, hanyuma kandi ibintu bokora misi yose ukagerageza. Nico gituma niyo message ubuvuzi buzitanga misi yose, ikintu wumva kenshi kirateba kikakwinjiramo, haba hasigaye wowe kudesida ati jewe ndafashe ingingo yuko iki ndagihevye, shaka kugira ubuzima bwiza, nsaze neza, ndera abana, nzobone nabuzukuru. Just kandi ako no bibutsa abantu naho bakunze just gutera inkuru nuko ego naho udashaka kubaho imyaka 100 nuko iyo myaka miko ushaka kubaho woyibaho neza, kandi ntugende uremereye umubano, uremereye n'igihugu. Ego mugabo n'ikindi tutokwibagira nuko hariho amahigwe mabi ajanye n'ahantu umuntu asanzwe aba, kandi atuma umuntu atamererwa neza hamwe n'abandi no kuri wenyene. Turumvise uko umuntu yo kwitwararika ku buzima bwiwe kugira ngo yirinde kugira amahigwe mabi yo kwandura indwara, nkuko mwavyumvise ni Dr Claire na Dr Brian bariko barabitubwira, bako baduha umuco kuri vyinshi. Nizeye ko muhakuye ubumenyi bwinshi cyane. Ari byo mwifuza kubaza murashobora kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook canke Instagram canke kuri Twitter, hose mukabaza ibibazo n'ivyo mushaka yuko tuganirako mukaharonkera umuco. Ahanje rero ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimire na Dr Brian na Claire mwaje muri studio za Kazoza FM kugira ngo tuganire. Turashimye gose
mutumire. Ego mwakoze cyane. Ego Loritha Flavia Citegetse nije nariko ndakibashikiriza kino kiganiro mubandanye mwumviriza Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo.